Kazoza FM, be your own boss. Umutima wanje urahimba uranezerewe cyane ko nasuye gushika hano aya masaha ya mango igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro mu kiganiro kuziko mushikirizwa na jewe nyene Rukundo Diogene nkaba ndabaramukije ndabaha ikaze kubona muri benshi nonge ndabashimira ko muri benshi muri ko muratwumviriza aho muri hose muri ko murava ku kazi muri ko murasubira ku kazi ukora bakora mu ijoro muri ko muragenda ku muburiri muri ko murafungura mugabo mufungure muko murategura ivyo gufungura muracari ku kazi ni byinshi aho muri hose ndabahaye ikaze namwiriwe kwera ko nenda bakumbuye cyane twaruka nejo hahise rero ni kiganiro kuziko ikiganiro musanzwe umenyereye ganiro mukurikirana iminsi yose kuri Kazoza FM kwijana 3 n'ibice bitatu mwinga bw'ivyuma Mario King Leandre kadufasha gana amajo ashikire neza amasanamu naho ni Yes Akimana nkuko musanzwe mubizi rero ku munsi turagira ikiganiro kuziko iganiro naco tukanyere vyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi kwa mbere ko twigira ivyawo gushika kwa gatanu ku munsi wa gatanu murabizi munsi wa gatanu tuja mareresi tukara amareresi ingena kinwa ingena kogwa ingene bayadandaza ingene bayategura eka byose kuri uno munsi rero uko mumenyereye tumaze amezi 3 tubabwira ubuzi amareresi ireresi rimwe rishobora kuzana twarababwiye byinshi kwa gatanu wese twako turabwire byerekeye amajwi ufata amajwi mareresi uno munsi reka twegere babantu rero twe tubona kuko urumva kera twumvise ireresi twabona bajya twe tubona tukabona umuntu tubona gusa reka twegere umwe mu bakinye mareresi amwamwe ayo tuze nayo je ntazingira ngo atubwihagire kuvyerekeye akazi k'umukinyi wa mareresi ko bariko baratubona mamaze kumubona n'umugabo mu papa afise imishatsi ansomya mikeye akoyambaye amarori nanje ndikondegera kuyamba mugabo hari bigeze kumbwira ngo turasa twamaze kumbwira ko dusa usanga sundi yitwa Muhire niko yitwa kuri Twitter Francis Muhire mwiriwe neza amahoro neza urahora komeye ndashima so nawe je ni sawa komeye nka jewe canke uransomvye sinzi ndikunda kubipima je veux ma parcelle le rejour kuba muzi aka video je namenyeye ko nkiri kidogo ntaramenya ko umunsi umwe nogirwa amahirwe kwicara nawe muri studio nabonye aka video yicaranye na Kaburungu ngo je veux ma parcelle tinorora bariko barakira kaka uno nkabyo kivyibuka ubu kwibuka text no kwibuka ivyo ubu ndavyibuka cyane hari mu mwaka wa 2008 imyaka imisegonde imyaka 10 ningahe hanyuma wari mu mugambi wo gusubiza abantu hamwe ahubwo abari batanze uburyo yari shira hamwe mpuzamakungu y'abanyaburaya amababicisha kuri kumugwi yitwa Pilipili n'ubu gihari ico gihe wari uyobowe n'uwitwa Patrice Faye hanyuma rero turaza gukina mugabo urumva yaba yanditse kenshi ibintu byose abantu bakina baba bavyanditse yego hariho nka ninde abantu bakina ntibavyandika byo bavuga mugabo barabaha ijambo ry'umutwe no kuvuga bati tuza gukina ibintu bivuga gukina gutya wowe uramubwira gutya nawe akubwire gutya bakaba bazi ukuntu ikiyago bategezwa kukijana gushika bashike aho bashaka hanyuma mu nyuma ufasha amasanamu nawe akayakatakata akabitondeka bikumvikana hanyuma rero twebwe yaba yanditse mu gifaransa igifaransa cy'umufaransa nyene kuyo ya mu Faransa w'umuzungu hanyuma twebwe tuyisomye je ndayisomye niko nakaburungu tuvuga ati reka tuyikine tuyikine kirundi mu gukina hari cyo bita contextualisation kuvuga kugerageza ushire mu kibano cyangwa mu mubereho w'abariko barakina ugacugerageza rero tukayishira ku gifaransa tuvuga duti ukuntu bavuga imvugo y'abarundi bako bavuga igifaransa kandi ni inyifato ni nk'abarundi nyene cyo gituma bikinye kujyanye abantu bapfa bafitongo mweragiye bitwa ko bagira basubize hamwe mugabo bigahera bimeze ukuntu babona inumbere rero gutwenza no kwigisha abantu twarize kandi twaratwenze rero nico gituma nababwiye nk'ubudeja ntitwari bwinjire no mu kiganiro nyizi nayo yamaze kutubwira ubuzima bw'umukinyi uno musoko tuza gufatiraho nyene ubuzima canke se akazi k'umukinyi wa mareresi mbega tuvuze tuti umukinyi wa mareresi umuntu akina amareresi akazi kiwe ko bari nyabaki kuko urumva wari utanguye kubivuga mugabo mu majambo mu bisanzwe novuga ko gukina ireresi
canke gukina icese ni nugukina ibishobisho ibishobisho ni bya bintu twumva yaba ari shavu yaba biryoshe yaba bibishe yaba bitwenza yaba birimo agahinda canke intimba n'umuntu rero agerageza akabikina ku buryo abariko baramuraba baheza bakumva yaba umubabaro yaba umunezero yaba ishavu yaba intimba canke agahinda afise bakabibona bakavyumva no gukina rivyo bishobisho no gusangiza abandi ivyo bishobisho uko babihari uko babimeze kugira ngo ubaryohere canke kugira ngo ubigishe ikintu canke kugira ngo urashobora kuraba igikino ukava uri kurarira ubabaye hari ibikino bibabaza ama tragedy hari ibikino biryohera abantu bizatwenza ama comedy hari ibikino bibashira mu bibazo bashira mu bibazo cyo ama thriller no kuvuga batabonye nibaza ibintu byari biki muramaze kubona ninde ndayikunda cyane yiheze barabazanya bati ubwami ijambo gitwa ninde wo ninde mbega bari bandega yemwe none yari wewe yaneka none bari bandega yemwe bisanzwe umva abantu bakina amareresi bisigura ko bihweza ibiba mu kibano bakaheza bakabizana ko bakabitanga gucyumviro cy'iwabo yaba kubigaya yaba kubishigikira kugira bitera imbere eka mbere yanaba no kubivuga kuvyerekana gucyo gusa ubwo indifference canke urashobora kuba byerekana gucyo gusa ubwo urumva urinze urabi cyakinywe hageragira gasigara canke gato haragira gasigara hama hari ico ikubwari ibikubwiye ubu novuga mu myaka yahera abantu barakuri vyese canke amasinema kugira ngo batange ivyigwa canke bagira iki ubunye ivyo no kwita contemporain hari usanga ari kugira nyene ikibu udashobora gushobora kukibona ubwo nyene cyo gitahura ubwo nyene mugabo usanga kihari canke atanikiri hari kugira baryohera abantu gusa yego ndahari tukiri ngaho rero iyo mpano yo gukina ivyo bintu kuko urumva uko wavuze gukina ibishobisho mugabo nyambu no munsi je bansavye nkine mbabaye so kuvuga ngo mba mbabaye nyene mugabo ndagerageza kwishira mu mvuge ngo mu kirato icongereza ca the shoes of mu kibanza cyo umuntu ashavuye nyambara yo Maria nkayakorora none ivyo bintu kubgawe kuko no yita impano kurumva nibaza ko bidashobora bose nindemanwa umuntu arayivukana canke barabyiga nuvuga ko ari vyose ari wavuze ati hari muri rindi y'umufaransa yitwa Georges Brassens yari avuga ati we yavuga ati impano ntizibaho ahubwo impano yazitanga indangura kintu y'impano yavuga ati impano ni hajya umvise ushitse gukora ikintu ugacushiramo ingufu zose zishoboka kugira ugikore abandi nabo bakavuga bati impano naco yo bimaze mu gihe atakazi atabikogwa uyikoreye ni nka kwa kundi kuvuga ati baguhaye ibintu bashaka kuryamamwo nazo gico bimaze rero ari abantu usanga bafite iyo mpano nivyo impano je ndibaza ko zibaho mugabo ko ataco zimaze zirapfa mu gihe atakintu zikoreshejwe hari abantu nubo mubwira uti rira ubwo nyene gacaro mu musozi hari abo nkuko abanyarwanda bavuga ngo amarira muhora hafi urumva aho umuntu ubwo nyene yo carira ubwo nyene hakabaho nabandi bagira ama exercice bakimenyereza bakabimenya hakabaho nabandi ivyo baba bariko barakina bavyinjiramwo gose bakavyinjiramwo cyane gushika bakarira bikananka ko bashaka kubivamwo hama babakimenyereza bakashobora kubikora uvuze kurira hariho nabandi hamwe utuntu n'uduproduit bakoresha kugira abantu barire par exemple kugira bamaze gushaka kuronka amarira hageze ko bakenewe mugabo nk'amarira abantu benshi bayakina hari n'abashobora kurira ntibikenerwe ko barinda gukora amosozi abizi hari abantu bashaka kurira bakora amosozi yego ikintu kiba gikomeye cyane nkuko natanguye mvuga no gukina ibishobisho ibishobisho rero kenshi tubitegwa n'igihe turimwo canke n'ibintu turiko turacamwo aho rero habereye ubuhinga n'uwo muntu nkuko wavuze uwo mwanya utawurimwo mugo gateza gukina ibyo bishobisho bakubwiye ukina ishavu bakubwiye ukina kuryoherwa atari byo bihurimwo utegerezwa
ka mukinyi utakumenya ukuntu bitanga canke ubikora ibintu byose bijana n'ibintu byinshi ingene uza kuyifata ku ma gesto uza gukora ibintu byose bigenda bikurikirana none twovuga yuko mbega mu Burundi babibonekeza ngira ngo wowe birimo cyane konsumvya wowe ubizi tuwe karakazi abantu bakora akavuga ati juno munsi ndaza kuvyuka akaba arakaza akora kuva kwa mbere gushika ku wundi wa mbere avuga ati juno munsi ndavyuka ngende kwimenyereza gukina mbega abantu bakora ivyo bintu baba hari baba baboneka nka jewe mvuye nko aha muri studio nkavuga nti ngomba gukora ireresi nkabanza nti okay ndakeneye ahantu nzi neza yuko ndamutse ngiyeyo nza kuhasanga abakinyi b'amareresi nshika ngira bijya mwita casting mvuga nti ni muze mbega baba bahari bari ama organisation nkayo byo bimeze gute jewe uko ikibazo cyakimwe ibibazo byinshi ibambe na mbere aricyo kibazo cyuko bari abantu ari nk'akazi gukina amareresi ku buryo bafisa ahantu bari canke ariko kazi bakora bavyuka mu gatondo bavuga bati tuza gukina amareresi canke ati hariho nk'ishuri nta shuri gushika ubu yigisha nga iwacu umwuga wo gukina amareresi canke mu bisanzwe sinuvuga ngo ari umwuga wo gukina amareresi kenshi hari amashuri ngo hari amashuri yo gukina amareresi hari amashuri yo kwigisha gukina ivyo bita gukina ivyese école de théâtre amashuri yo kwiga gukina ivyese kuko kenshi abakinyi benshi nabo bitwa barurangiranwa bakina amareresi bahiri muri théâtre ico bitama ivyese rero ni birafasha cyane kuko icese ugikina ngaha hari abantu bariko bararabwo nyene kandi icese kirafise ikindi gice kindi no uvuga ko ari ca poesie gusumba ireresi harimo gushaka gutanga ukuri kw'ibintu ko bumeze ku buzima yego icese naco hariho novuga kirafise igice kimwe ari poesie ko abantu babakina abantu babarabira ngaho nyene biratandukana twovuga ko mu cese bexagera canke mu cese abantu bakunda kuvuga ati aba persona baba bari type no kuvuga mu cese utakukina umuntu ashavuye kenshi bari umuntu ashavura cyane shavuri barirengeje rimwe na rimwe go canke bikavana mwireresi usanga bavuga ati n'umuntu ashavura ariko abishavurira indani dushaka nibagushira ko kamera bize kuboneka ko muri wewe ishavu ugerekanisha amaso kujya iyo turiko turavugana umuntu ahinduka amaso kabibona muri théâtre canke mu kivyese umuntu yego urashobora guhinduka amaso mu gutya gucuhindura n'ijwi gakini kugira umuntu ari hajya abona ati irya nishavu umuntu ashavuye rero nta mashuri ahari ivyo onye jewe ku bwanje sinigeze ngenda kwishuri ivyo ushima mbere mu bintu byose bijanye na nkora nanakimwe nagiye kwiga kwishuri byose ngaha anya mugabo ushobora kugira ashobora guranga formation ari abantu baza bakatugisha ama formation kuri ico bita diction kuvuga neza ma formation ku byo bita l'arsenic nyene kuri scène kuno bifata ama partie kuri scène ibintu byose nuvuga ibintu classique byo ibintu nyene rusangi byo gukina ibindi kwabaye kuraba cyane abantu bakina kuvyenteresa ko gusoma ivyese kuraba gucyonye aha rero ngaha anya hari ico bita ama troupe théâtrale abakinyi abantu bakina cyane ama théâtre isinema kenshi barashobora kuzikina zashobora kuborohera yego uvuze ko ushaka gukora isinema worondera abantu bari mu ma groupe bakina ama théâtre byofasha mugabo kandi ugasanga ari n'igihe abantu bashobora gutora umuntu mu ibarabara ugasanga arahuye n'ukuntu umwifuza ugasanga no gukora ivyo bintu abikoze neza cyane nibaza ko succès ya ninde par exemple ninde yigaruka cyane ko ni exploit mine de rien succès ya ninde no kuvuga batoye abantu basanzwe muri ninde abantu bariko barakina nta kintu na kimwe des fois kiba kiri exagéré abantu benshi ninde bakina uko bameze nyene birakunda rero kuba impeccable kuba byiza cyane usanga kandi niyo bakinye amantu zanyatandukanye menga bari mu buzima bwa misi yose menga bari mu buzima bwa misi yose bigaca biraryoha cyane gusumba yego none ako kazi ko gukina amareresi naye mahigwe umuntu akina amareresi yo bafise gusumvya abandi ndazi mbega ho bariho ico no kwita mu gifaransa opportunité canke se avantage aronka kubera akasanzwe akina amareresi canke biraho nyene nakazi arirondeza nk'abandi ko turavuga ibintu bijanye na art
urambabure nca ndinda gufata ama reference yandi nta kibazo no kuvuga ku bintu bijanye na arenga iwacu umbaje cyo nje ndakubaza uvuze ngayi wacu uvuze hanze aha mu Burundi abarundi ugwaruka cyane cyane ugwaruka cyane cyane ukina ireresi ngaha anya je ico gihe nari muri kaminuza umwanya munini nari muri secondaire no muri kaminuza akarusho wowe uvuga uhakuramo uri umuntu wiga muri kaminuza canke iki nta mahera akomeye novuga ko baguhemba na mahera ushima ni make kuko ubuzima bw'umuntu ntuguma ku rugero rwo muri kaminuza canke mu ntuzanya gusa mu mahoro akeneye ibindi bintu ubundi ayandi ma opportunity novuga nukuboneka ubonetse ntumenya iki kizobivamwo uraboneka ivyo bitumye visibility ukaboneka tetra bana bakumenya kumbura bikazogenda bikwega ibindi par après nico onye kimwe ikindi naco nanse kugiherako ariko nico nyamukuru ni muri wewe kugerwa muri wewe satisfaction personnelle kugerwa muri wewe kuko kenshi zibari impano kuko kenshi bari passion ufise ico kintu gikoze urumva gihe cyane na majoro menshi cyane natashije numva ndyohewe wakinete yacu ryohewe kandi kintu baguhenze cyetse umwanya agafana gusa muhejeje ukatamuhira kenshi cyane kandi bimaze gushika ama forme yandi dar menshi nkora rero hari kibazo cha professionalisation mu gwaruka rugenda gukora art mbuze professionalisation no kuvuga abantu babikora kamwuga ubwa mbere na mbere nuvuga nta mashuri dufise cha kabiri bijanye na art ngaha anyi wacu urumva ko nguma mvuga art ni jambo ry'ikirundi sindarironka rimeze neza mpava nshaka gukoresha ikinyarwanda ubuhanzi mu kirundi umva nta jambo duhari bisigura ko socialement uwo mwuga nturafatwa neza utahubumve ko ari umwuga mu yindi umva bica bisigura ko mu bijanye no kwinjiza amafaranga kandi ahari pourtant bica bigenda bigorana bimeruko n'uburyohe umva nta ni novuga ni gisata kigikenewe ibintu byinshi kugira ngo kizoshobore kuduga kitera imbere ariko ntibibuza ko ico gisata gihari kandi nabo babikoramo hari abajeune muri no minsi arugwaruka gwinshi ufise amigwi ikina ivyese bakora amasinema biravye nko muri festival buri mwaka bari amasinema menshi atandukanye yavuye mu bajeune uko bayakora kose bavyiga bari biravye mu sinema bakabona kamera bakatangura bakagira ati kina gutya ni bintu ni industry genda yidevelop ni bintu bigenda bitera imbere rero bizosaba ibintu byinshi mugabo ama opportunity novuga niwo yiba harimo amafaranga hari abantu bakina amasinema kera cyane baba arabakire ngaha tubabona kahandi baragoma amafaranga cyane tubabona tubazi nkuko tuzi nk'abantu ngaha anyi bakoze udandaza cyane bakora ibintu tuzi byarabazaniye ibintu abakinya amasinema cyangwa abakinya amavyese tubabona ko aramanuzeye bakuramo duke ikumbura dushobora kubabandanya ni abonzi ni bake badafite ubundi buzi ku ruhande ndakubariye nko mu matrupe yandi nagiye ndabona abo twakinanye za imashoka canke yandi mutundi tunze bafite ubundi buzi yakote bakaburungu bose ba Bienmetre bienvenue bandi abo twakinanye benshi n'ubunye bagikina amateatro mwamwe naba mbona bakina nibagira kwi professional babigira umwuga bizobasaba ko agenda hinduka ibintu kubirahinduka jewe umwanya nakina cyane ivyese cyangwa amasinema n'ubu unye bigenda bitandukanye bizotaka ko hari ibintu biba vyahindutse canke nabo bazotegeza kuja kubikina mu kindi gihugu malheureusement. Ni Francis Muhire yakinye ivyese no tuko turaganira yakinye na Mareresi no tuko turaganira no musi migano cacu kuziko
tuko turavugana kuvyerekeye vy'ukuri akazi ko mu muntu akina amareresi none ga muhire mwibaza wavuze uti warakinye vyese warakinye amareresi tubwire uburorero bubiri kugira ngo tukumenye vy'ukuri gusumba uburorero bubiri bwa ireresi rimwe wakinye uravuga uti aha nakinye wakina uri iki hamwe ni chess kimwe wakinye uvuga ati wavuze ngo hari gihe wataburyohewe ugataga faso agafaranga wawatanga ugataburyohewe ari byese ni byinshi kamwe ego novuga icese kimwe cyitwa Kamengeno 94 cyari cyanditse witwa Patrice Faye nyene cyari nakina ndumuntu akora muri leta umufonctionnaire umukozi wa leta nakina n'umukozi wa leta ahura n'undi mugenzi wiwe mu nzu ariko aravuga inkoho mu Kamenge bakagenda rero baganira umwana umuhutu undi ari umututsi bafise ubwoba barabana ribi ushika hazamwe umutwa indani n'umukongomani ubwa mbere na mbere mugo basanga abantu binyegeje ni mu nzu y'umutwa rero bagenda bava kurabana nabi bahereza bari kumwe batahuye ko mu bisanzwe ataco byari bimaze batangura barabana nabi binubana bagahereza bitwa ko bari kumwe iyo yitwa Kamengeno 94 hanyuma ireresi mu mareresi gituma amareresi makinga hanyuma amareresi ari kenshi ari ubwo kubirwa amareresi hari amareresi bitwa ku metrage mato y'iminota hagati ya 15 20 n'amareresi bitwa ko long metrage no kuvuga hagati y'iminota 45 n'isaha n'amasaha 2 n'amasaha 3 zirahari amafilme y'amasinema y'amasaha 3 rero abantu amasinema twara buryo bwinshi cyane icese murashobora kuja ngamu kagikina abantu bakaza kubaraba mu gihe gidafite nk'ibintu byinshi cyane ireresi biragoye abantu bafite amatara bafata ijwi bafata amasanamu ibintu byinshi by'ukonye rero namaze gukina mu tureresi duto dushaka kuri dutatu tune ndibaza mugabo ireresi ya mbere ndende nakinyemwo ni Mashoka hari mu 2013 nibaza ko ari nayo ireresi iheruka ndende amoko bari yindi nibagiye yego mugabo yari Mashoka yego Mashoka sinzi malheureusement Mashoka yakinywe mu 2013 mugabo abantu bagiye kuyibona mu 2020 mengo ni abantu ngabayibonye ku marezo abantu bayimenye kubera kandi abantu bakora amareresi baratinya ko bazoya biba kuko badashobora kuyadandaza ngaha anye ni ibintu birebire uyu munsi turiko turaba cyane dufatiye kuri Festicab akazi Festicab kirakora turabona ugaruka gwinshi ruko ruraja mu mareresi rukora rubijamwo turabona ba réalisateur turabona bajya bafata amasanamu bakadreur turabona abantu benshi none kuri no munsi ko turavuga ivyerekeye abakinyi b'amareresi harugwaruka rutinya kubyinjiramo kwera bijyanye no kuvuga ati nta mashure canke n'ababijamwo babasa kandi kazi ku ruhande akabazo gasa nakanyuma kwera ko umwanya uriko atubwira uti tugira duheraheze wewe nk'umuntu yabikinye yabibayemo hama nundi ndibaza ntakekeranya yuko uronse akandi kaje ko gukina atacho kubutse woba hanura iki canke wabwira iki kuko urumva twese nyambara ingwano tuyoza kugwana twigwanire nibaza ko nirabiye ko nkarabira ku muri no kubandi ibintu bijanye na yose n'abantu bake bataratangura kuba ba artiste kuva bakira ba artiste bavuga ngo bataratangura bavuga ngo ngira nje gukora akazi ko kuba umu artiste nkore art ya gutya abantu benshi nzi tuzi bamenyekaye muri art bajemwe kwera babikunda bavyisanzemo barabikunda barabikora gushikaho umunsi umwe bicika akazi basanze byinjiza amafaranga bishobora kubabeshaho kuvuga rero ko ari nk'umu jeune yicaye hano mu ishuri avuga ati nta kazi mbona reka nje gukora akazi ko gukora amareresi cyangwa gukina amareresi arashobora kubigira gutyo kuko ari abantu bakibizamo ari akazi nyine baronderamo akabona abandi babice bavuga bati kinakunda amareresi yakora gute bigenda gute umuntu agatangura gushika umunsi mubona ati birashobora kwinjiza amahera akabikora ico novuga coco gukora amareresi cyangwa gukina ivyese ni ari yose isaba passion isaba kuba wikunda isaba kuba wayumvisemo kiretse muri kino gihe hari abantu baja muri art c'est pas c'est quoi l'opportunité cyangwa ari iki kuri ama réseaux sociaux cyangwa ibintu nk'ibyo isaba kubikunda
gushika ukayiyumvamo naho ubugiyemo nk'akazi utakuba ufise passion yazo yego bikunda niho bikora neza niho bitakurambira niho bikora uvyumvamo niho bandanya takibazo na kimwe kuko biragoye ko abantu hari abantu bakinya amareresi imyaka n'imyaka bakayaronka amafaranga menshi mukavuga ngo bayakina suko abarondamo amahera gusa ariko barabikunda nta kindi kintu bumva bashobora guhagarika abantu bavuza imiziki ni kuno nyene niyo batagucisha amahera barawuvuza muhiri wabo bucyo nyene bisanzwe ifo kuba ufise passion niyo bitangwa impano canke iki uyo kubikunda uko byumva mugabo umuntu wese mu jeune wese ahari naho yoba atari kuzogira ngo abe mu artiste canke abe mu professionnel wabyo ibintu artistique ifo ko abantu biyumvira ko bitegerezwa kujana n'ubuzima bwa minsi yose ibintu artistique nshatse kuvuga gusoma kwandika kuvuza umuziki gukina amareresi canke ivyese kwandika amapoeme canke kuririmba byose biba ubicisha amahera atabibicisha utazo mu professionnel wabyo ivyo bintu ifoko dutegerezwa kuba tubifise tubana navyo tuvyamana tubigendana tubifise ndazwa ata muntu numwe umunsi uhera kubera aba Android dufise mu miduga atumvirije umuziki atumvirije umuntu ariko arasoma igitabo cyangwa atabona ibi vyanditse bisome biryoshe ataravya ka video atagize iki ibyo byose ni alpha ko vyamana kuri ivyo rero kuya bitera imbere ku mashuri cyo kuba bihari babihereho bavyigisha abana muhira abantu babibone n'ubuzima bwa minsi yose n'ubuzima bwa minsi yose yego naho nyene rero nciye mbona umengo twarangiriza koko n'umwanya watubwiye ati harageze burya twarangije ko umuntu tumwe twawivye mfata akanya ndagushimire cyane muhire nije ndabashimiye kutumire murakoze cyane none muratwemereye yuko nitwabakenera kandi muzogaruka je nta kibazo n'ukuri nzoza kabisa urakoze cyane shimire cyane abarenga ari muhinga bw'ivyuma King Leandro wakoze Akimana Lies wakoze nawe reka nshimire cyane wigere mwafasha kandi muratwumviriza canke muraturaba kuri Facebook ko twari live kuri Facebook Diogene Rukundo nari kuri micro ndabipfurije mugoroba mwiza ijoro ryiza weekend nziza muraruhuka ariko ntimuze mwibagire kuba aba boss banyu bye Kazoza FM, be your own boss.